usome mu gitabo c'abanyefeso igice ca 6 ku murongo wa 4 Paulo avuga ngo abanyefeso 6 umurongo wa 4 namwe base ntimukaratse abana banyu ntimukaratse canke ntimugashavuza abana banyu ariko mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba nk'uko umwami wacu agomba. Ni responsabilité y'abagabo kurera abana, kubahana no kubarongora nk'uko umwami wacu agomba. Ni ukuvuga ngo ni mwebwe mufise responsabilité y'uburezi ku bana banyu. Si bimwe vya kera umwana afise ukuntu atakuze neza umugabo yaca atera umuhara umugore cakamuya ngo niwe wabareze nabi. No, siko biri. Muri ordre y'Imana umugore arakompanya arashigikira umugabo mu kweduka mu kurera abana akamwunganira, uravyumva, ariko kandi ukurongora uguhana, uravyumva, no kurera abana bigomba kuba munsi ya autorité na direction y'umugabo. Bibiliya ntivuga gusa ngo abagabo barondera igiceri, ariko abagabo baraveya kuri education y'abana kugira ngo bitondere kurera abana nk'uko ijambo ry'Imana rishaka. Abagabo bakijijwe, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ibintu byo gutaha abana basinziriye ngo nyina arahari ngo abakozi barahari, no. Ugomba gusuiva, ugomba kumenya, responsabilité yawe niyo kuhaba, niyo kubumviriza, niyo kubaba hafi, niyo kubaganiriza, niyo kubaherekeza, niyo kubaka ubucuti bwabo nabo. Hariho bamwe kumbure ari trop tard, ariko ndiko nabwira abakirije n'abagabo. Yesu ashimwe. Ni responsabilité yacu nk'abagabo. Yesu ashimwe cyane. Amina. Kugira ngo ejo abana nitwababwira ko Imana ari data nibarinde kwimvisha ico data, kuko wewe uri se wabo, uri data terrestre, kugira ngo abana bashobore kumenya umwitwarariko wa data wo mwijuru biciye ku mwitwarariko baboneye kuri se wabo wo ngaha mwisi.